Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri no wa mbere hano i Washington DC muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera ku yagezweho hirya no hino ku isi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Urakoze Diane, reka tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Abana batatu b'abanyeshuri barapfuye inyuma yaho habaye kunyuruza abanyeshuri 94 hamwe n'abigisha 8 muri iyi ndwi iheze mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Igisirikare cavuze ko kimaze kurokora abigisha batatu hamwe n'abanyeshuri 8 kandi ko cishe umwe muri abo babanyuruje. Abanyeshuri babiri b'abakobwa hamwe n'umuhungu umwe nibo batowe ibiziga, babiri babasanga ko ibikomere by'amasasu ku maguru nk'uko Mustafa Yusuf, umuyobozi mukuru w'amashuri yo mu gisagara ca Birnin Yauri muri leta ya Kebbi iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu yabivuze. Igisirikare cavuze ko abo cise abasuma bakoresheje telefone y'umwe mu banyeshuri batelefona abavyeyi babo babasaba imiliyoni 60 z'amanaira n'amafaranga akoreshwa muri ico gihugu angana ibihumbi 146 n'amajana 340 by'amadolari kugira babarekure. Inyuma y'iminsi mike Tanzania itangaje ko yifuza kwiyunga n'umugambi w'isi COVAX wo gufashisha incanco za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Leta ya Tanzania yaragabishije abanyagihugu kuwo mugera wongeye kugwirirana. Yategetse gufata ingingo zishoboka zo kwirinda hamwe no guhimiriza abanyagihugu kwambara udufukamunwa. Umuyobozi wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe igisata cyo gukinga ingwara Leonard Subi ku munsi wa gatandatu yasabye abenegihugu bose kudasuzugura COVID-19. Kaminuza Johns Hopkins ya muri Amerika ikurikiranira hafi ivy'uwo mugera ku munsi ivuga ko Tanzania ifise abantu 509 bamaze kuwandura barimwo 21 wahitanye. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa mu makungu, igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Claudette cabaye intandaro y'urupfu rw'abantu 12 muri leta ya Alabama igihe cariko kiratongora kibomora n'amazu mu manuko bushira ubuseruko bwa leta z'umwe za Amerika. Umukuru wa komine ya Butler mu gisagara ca Wayne Gallock yavuze ko abantu 10 barimwo abana 9 bafiriye mu isanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca Greenville ryahuje imodokari 15 zasekanye kubera ico gihuhusi c'imvura. Igihuhusi Claudette citezwe kandi kuri wa mbere mu buseruko bwa leta ya Carolina y'uburaruko nk'uko ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibihe cagabishije. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani hamwe n'intumwa yiwe mu biganiro by'amahoro n'abatalibani Abdullah bategekanya kugendera leta z'umwe za Amerika ku munsi wa gatanu kubonana na Perezida Joe Biden. Uyu mubonano amaso mu yandi hagati y'abo bategetsi uzobaye imbere y'itahuka rya nyuma y'abasirikare ba Amerika n'aba OTAN bagasigaye muri Afghanistan imbere y'itariki ntarengwa ya 11 y'ukwezi kw'icenda bahawe. Tukira muri Amerika, umuhanuzi mu by'umutekano w'igihugu Jake Sullivan ejo ku munsi w'Imana yavuze ko naho Ebrahim Raisi ariwe yatowe kuba perezida mushasha wa Irani, ingingo zerekeye gusubira mu masezerano ya nucleaire zibandanya zifatwa n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Ebrahim Raisi azosubira perezida Hassan Rouhani mu ndwi zitandatu ziri imbere, ariko Sullivan yabwiye televiziyo muri Amerika ABC News ejo ku Imana ko ibi ataco bihindura, igikuru ari uko ubutegetsi bwose bwa Irani bwoba bwiteguye gushitsa ico bwiyemeje kugira ico gihugu gihagarike umugambi waco wo guhingura ibigwanisho by'ubumara bwa nucleaire.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose wadutegura ukawuhejeje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho mu gihugu cy'u Rwanda havuga ikibazo c'imiryango ifite abana bagendana ubumuga ikabihakana itabihakanye naho ikabata. Umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kuwa gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari we, akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye, ni umwana natoraguye. Ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa 100%. Uyu ni Eric Nkurunziza ajeje imibereho myiza ku bitaro bivura abagendana ubumuga n'ibitaro vya Ririma biri mu karere ka Bugesera muri Tanzania. Muri make abarundi bahahungiye bakomeje kuvuga ko babangamiwe n'ikibazo c'umutekano muke. Amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanyisase mu bihagufi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ibiharuro biheruka gushirwa habona n'inama nkuru y'igihugu y'abagendana ubumuga mu Rwanda vyerekana ko muri ico gihugu hari abagendana ubumuga bagera ku 400. Iyi nama ivuga ko abaharuwe ari abakuze gusa. Kugeza ubu abana bavukana ubumuga ibitigiri vyabo ntibizwi, ariko ico bikoze hari imiryango imwe n'imwe ikibakumira, rimwe na rimwe ikanabata. Ibitaro bivura abafise ubumuga vya Ririma mu karere ka Bugesera mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yagendeye bivuga ko vyahagurukiye iki kibazo. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma niho usanga ibyo bitaro byakira abana bafite ubumuga bunyuranye, ariko abahiganje n'abavukanye ubumuga bw'ingingo. Ni kenshi usanga hari imiryango itita ku bana baba bavukanye ubumuga, abatataye bakabaheza mu nzu. Ubuhamya Ijwi rya Amerika ryahawe na Eric Nkurunziza, umukozi ushinzwe imibereho myiza muri iryo vuriro, bugaragaza ko hari imiryango igiheza umwana wavukanye ubumuga. Umwana nkuriya urimo kugenda, umukobwa w'imyaka 16 avukanye ikibazo cy'ibirenge, iwabo nyine baramufata baramujugunya, zanga nyine iwabo baramufashe baramujugunye ari iyo ngiyo, ariko nyine yabona abagira neza bakaza bakamuvura. Abandi imiryango usanga hita itererana umwana yavuka bagahita bafata bagashyira mu cyumba cyangwa se bakanamwihakana burundu. Hari nk'uwo waje no kuwa gatatu washize ise akatubwira ngo ntabwo ngo ari we, akatubwira ati ntabwo uyu nguyu ari umwana wanjye, ni umwana natoraguye. Ariko ukabyibaza urimo kumureba mu maso baranasa 100%. Ibi bitaro bigiye kumara imyaka isaga 20 bivura indwara zigendanye n'ingingo zaba iz'umuntu yavukanye cyangwa ibyizanye nyuma. Muganga uyobora ibyo bitaro Albert Nzayisenga yemeza ko abarwayi babasha kubageraho bagerageza kubaha ubuvuzi butuma bongera gusubira mu buzima busanzwe. Twebwe tubona hari akamaro kanini cyagize, kuko abo bana bamugaye akenshi abantu babata cyangwa se ntibabitaho, ko bavuga bati aba bana ntabwo bafite ubushobozi bwo kwifasha. Burya umwana gukura neza cyangwa se kugira ngo abantu bamwakire nuko babona afite imikurire isobanutse. Iyo umwana atari gukura neza abantu bagenda bacika intege mu kumwitaho. Ibyo dukora bituma umwana niba atashoboraga kugenda, niba atashoboraga kwikura aho ari, dukora ibishoboka byose kugira ngo tugire ubushobozi tumuha dukurikije imyitozo tumukoresha cyangwa se n'ubuvuzi tumuha bukomatanye, ku buryo ashobora kuba yakwideplasa, ku buryo ashobora kuba yakwigaburira. Abana bavurirwa muri iki kigo cya Ririma baganira n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko babaga mu buzima bubakomereye bataratangira kuvurwa. Naje hano ndwaye uburwayi bw'amavi, amavi yagiye agenda ahengama. Navutse akaguru karahengamye na gutya, bakagusiga mu nzu ntubashe kujya hamwe n'abandi bana. Bamwe bafatwa nabi bakababuza kujya hamwe n'abandi bana. Naravunitse bibana gutya, baramvuye birangije nyine ubwo ngubwo barambwira ngo ni gutya, ariko nyine naracumbagiraga ububabara kandi n'abandi bana baraguseka. Ufite icyizere cy'uko ushobora kuzakira ukagenda neza? Iyi cyaraje
kuko nk'ubu ugereranyije n'amaguru ntabwo yareshaga. Kugeza ubu nubwo hari hakigaragara ababyeyi bahisha abana babo mu gihe bavukanye ubumuga, iri vuriro rya Ririma rivuga ko iyi mibare igenda igabanuka bitewe n'uko umwana wese uvutse ubuyobozi buhita bumumenya bukamukurikirana. Umubyeyi waganiriye n'Ijwi rya Amerika ufite umwana wavukanye ubumuga yatangaje ko yazanye umwana we kumuvuza abibwiwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamusanze we mu rugo. Hari abantu bashinzwe gutambagira mu kagari bagenda bareba abana bahuye n'ubumuga nyine bakatwandika. Amaguru yararebanaga, barambwiye ngo nibamara kumushyiraho amasima bazamudukweto tujye kutumwandikira mu rugo. Barakwinuba nyine bakakwita ko wabyaye kimara, ukabona abantu batakwitayeho neza kubera ko utabyaye umwana umeze nk'abandi. Muganga Ruberi ndetse na Bwana Nkurunziza wita kuri aba bana umunsi ku munsi bumvikanisha ko umwana waje ufite ikibazo cy'ingingo iyo bamaze kumugorora yongera kwemerwa mu muryango. Hari umubyeyi usiga umwana nk'aha ngaha yagaruka kumureba ukabona kuri we biratangaje, bimuteye igishyika, ntiyumve ko umwana we yari yifitemo ubwo bushobozi bwo kubigeraho. Ikigaragara cyo iyo bamaze kubona hari aho umwana ageze, atangiye guhaguruka, atangiye kugenda, arashobora kwiga, arashobora gukurikira nk'abandi, ukabona nyine uyu mwana bamukunze kubera ko yamaze kugira ahagera cyangwa se yamaze kugira ikintu ageraho n'ubwe ashobora kwifasha mu buryo busanzwe. Ibi bitaro bya Ririma ni bya Kiliziya Gatolika Arikidiyoseze ya Kigali. Kugeza ubu aba bana bavurirwa muri ibi bitaro bose barirwa n'imishinga ko biba bigoye ko umubyeyi yabona ubushobozi bwo kumuvuza kugeza igihe akize. Mituelle de Santé ntirabasha gukorana n'ibi bitaro. Dr. Ruben Nzayisenga utangarije Ijwi rya Amerika ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo begere Mituelle de Santé nayo izabashe kuzavuza abarwayi baza bagana ibi bitaro. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu bitaro bya Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba. Assumpta Kaboyi urakoze. Ejo ku munsi wa Mungu amakungu yarahimbaje umunsi wahariwe impunzi. Icegeranyo ca nyuma c'ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi HCR mu mpfunyapfunyo casohotse ku igenekerezo rya 31 mu kwezi kwa gatanu kivuga ko abarundi bakibarizwa mu buhungiro barenga 280 n'amajana 350. Abarundi barahanini mu makambi ari mu Rwanda, Uganda, Kongo na Tanzania. Ico gihugu ca Tanzania kabiri naco kirimo ibitigiri vyinshi vy'abahunze imvururu zo mu 2015 zatewe na manda gatatu y'umuhisi Pierre Nkurunziza. Mugenzi wacu James Jovin yagendeye amakambi barimwo ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Abarundi hasanze bamugira ko ikibabangamiye cane ari umutekano wabo, bavuga ko udakingiwe ariko no gutahukanwa ku nguvu navyo nyene birabahangayikishije. Imyaka 6 birarumanye impunzi z'abarundi zihungiye muri izo nkambi, ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo cy'umutekano, ariko niyo bahungiye naho bahasanze ibibazo nka mwene ivyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro. Mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Kibondo, abarenga 18 baricwa uko umwaka utashe bagirizwa ubugizi bwa nabi, ivya politike hamwe n'ubusuma, naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona. Abarenga 25 nabo baraburirwa irengero, abandi barenga 75 barafungwa mu gashoboro k'umwaka utashe bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi, bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye, ariko bakabura uko babigenza. Nk'ubu reba imyaka ngenga handa hafunze imyaka 6, nta munsi n'umwe ijuru ryijana atamuntu anyururu. None bajaye bazirike n'amadeni bafise bo kwishura mu Burundi ngo amahoro ariho, ngo nuko ngo amahoro ngo umusesekare mbeje mu rugi wawe subona umutekano kwawe ko ukwiye uri hariya hanze ubumenyi biri hano muzi wanje ndi mbandara ntajyanye urabimenya wowe navyuka ngenda ntumenye biri mu nzu mu Burundi umutekano kubwanje ntawuriho nkaro twerekana ko yuwe nayikirabo ko tugowe haturagowe n'ikora igikorwa ahubwo mbere ari kwikugira vuba benshi imitima yaratuntuye abo turagowe. Musanze umutekano kwera umutekano wacu ntibifashe neza. Imyaka 5 heze hafi 6 kwera umutekano wagira hungabana. Abantu benshi baranyurujwe ijoro, abandi baricwa, amasasa akavuga mu ijoro, ivyo birazwi. Tukaja gupakira imfungwa bamwe bagaterwa amakirimojeni, ivyo birazwi. Hakaba rero n'ikindi kintu cyahabaye gushika n'isaha kibandanya gutorwa ijoro ku bagabo, bagatorwa ijoro bagatwarwa gufungwa, kandi iryo fungwa ntirimenyekane, wamara
kutohoza ukaza wumva ngo basubijwe mu gihugu cy'u Burundi ngo niyo bafungiwe. Hari imiryango myinshi cyane rero aha yifumbereje. Urumva nk'ibyo ni ibibazo cyane twagiye twahura nabyo muri iyi myaka hafi 6 tumaze mu buhungiro bwo ngaha muri Tanzania. Mu gihe amakungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi, impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER gukemura ibibazo bizihambariye, cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi. Rero twasaba kweri kimba twarahunze igihugu cacu, twahunze kubera ata mutekano kwiye uhari. Twosaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro, twosaba bakareka kugira iki kwama baje kudufata ko twahunze umutekano muke uri mu gihugu cacu. Turazi neza umutekano mu gihugu cacu kutarasubirana nk'uko vyamye hambere. Je nuvuga ati ku bantu bahunguka si ku bugombe bwabo, ahubwo ni uguhunga kwa kabiri. None rero dusaba nk'impunzi nukuri turasaba kweri ko twokurikiranirwa ubuzima bw'iwacu, tukakurikiranirwa umutekano kweri, tukaronka umutekano ukwiye. Ariko aho bigeze ntitwumva ko tuzaba turonka umutekano muke tuzobandanye twicaye ngaha Induta. Raba aho buherutse, raba aho Nyarugusu akajagari kahabaye mu ndwi iheze, gushika n'isaha nta mutekano mutoyi nabo nyene bafise hariya Nyarugusu. Mugasanga abarundi tuguma ku kaziko ko kwitwa abantu b'abagizi ba nabi kandi natwe atanabi n'imwe dufise. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo, naho muri 2019 yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishire mu ngiro. Ivyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania, Sudi Mwakibasi, mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka, arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe vyanse bikunze. Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira kutatanisha, ili serikali ilishalichukua na ilishalifanyia kazi na tunaendelea kufanyia kazi. Chambere ni kibazo cy'umutekano, hari ababurirwa irengero. Iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorerako, nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wose hatekanye. Ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi. Hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe. Ico kibazo ndagisigiye Buramatari azogikorerako. Kubijanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu. Lazima nikiri kwamba katika kambi ya Nyarugusu, katika kambi ya Nduta, katika kambi ya Mtenderi matukio ya ujambazi yapo. Impunzi z'abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017, naho biruko benshi bavuga yuko bataha kubw'amabi bahura nayo mu nkambi. Mu bitigiri dukura ASER, abarundi bamaze gutaha barenga 80,000 mu gihe abasigaye barenga gato 150,000. Uretse abarundi, abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania n'abanyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu. Ibitigiri bitangwa na ASER byemeza ko barenga 70,000 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika. James Jovin urakoze. Tuve muri Tanzania twerekeza muri Republika Demokarasi ya Kongo. Bivuye ku kiza ca COVID-19 umunsi ntiwahimbajwe nk'uko vyahora bigenda, naho biruka ariko bamwe mu barundi bahungiye nko mu kambi ya Rusenda bishimiye ko ari umunsi wabasanze barashoboye guteza imbere uburovyi mu kibano c'abakiriye. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo niwe yabagendeye. Ugeze ku kiyaga cya Tanganyika kiri mu birometero bigera kuri 5 n'inkambi ya Rusenda, usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bari kuroba, abandi nabo bari gupakurura imboga, mu gihe abandi nabo bari gucuruza ndetse no gutekera abarobyi. Bigirimana Dieudonné ni impunzi yo muri inkambi akorera uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika. Avuga yuko kuva inkambi ya Rusenda yubakiwe mu mwaka wa 2015 yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere bitandukanye nuko byari bimeze mu myaka 6 ishize. Kubwo muvuma y'ikambi dufise intuze y'abaranguzi b'imboga bavibuvira, dufise abantuze bava za Bukavu, dufise egome urabona n'amaboti ubagerera ngaha azana ibyasara, nta musi numwe bye byari bwabe ngaha. Ariko kubw'inkambi hariho muvuma idasanzwe,
mbere waza ubona umumama azanye ubufu ngaha ku ruzi nawe ukuye indagara muri Tanganyika mugakaba manake aho wabuguriwe izo ndagara nawe ukabacwa profit akayagafu kugira ngo kagire ente kagufase nawe kuko ntiwacuwomberamwo byose ntiwacuzisesa ku musozi niko kugura imboga kwaha kwari gusanze ko hari ubu hari ibipe by'isi gose birarenga 100 ni kwabiri kiraroba maheri yapo n'umuvumo udasanzwe kandi n'amaheri yapo uriko araba ariko ranaronka n'abagurira izo mboga aha ku kiyaga cya Tanganyika ku kivuko cya Rusenda kandi usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zidakora umurimo w'uburobyi hari zikora imirimo y'ubucuruzi kugira ngo zibone amafaranga yo kugurira abantu ibifungurwa mu gishiramwe rya muri bajyatinze guhiza imfunza amafaranga yo kugura ibiribwa. Diane Ntirampeba na Rusi barihuta bacuruza indagara ku kiyaga cya Tanganyika. Turacuruza indagara, turacuruza amabenye, turacuruza nyene ibintu byinshi ngaha urabona ko hariho ubuyi, hariho ivyema, ivyo nivyo turonka nyene nkako gataye kacu gato tuza tudandaza ngaha ku Tanganyika. Turonsa rige tudandaza ku Tanganyika bidaheze tukabitwara mu nkambi tukadandarizayo. Eka yaradufashije plage cyane twebwe nk'abarifije kuko tuje kwirondera iyo tuba twizigiye ivyo byo gupokera twari kuba twarapfuye. Kuko turamanuka twaza tubifitiye ibihumbi bya 50 kirangurira indagara umba yawe indagara waronka ko ibihumbi 3 kongereza irashyo. Kisalama Timote Batazira Kinshasa n'umuturage w'umukongomani wo mu Rusenda ashimangira ko kuva inkambi y'abarundi yubakiye mu mwaka wa 2015 hari cyo yahinduye mu mibereho yabo n'impunzi. Inkambi yacu ndi kabisa ubuzima bw'abantu Rusenda kabisa n'abana bacu n'abagore n'abagabo n'imisore n'abakobwa bose bamaze kugwa neza mugabo kubaronka amahera kubera inkambi twahawe aho Rusenda. Kubera inkambi twaye mu imvire ikambi azoshinje kwanza abagore bacu bavuye kudandaza kubera inkambi. Isakabiri bazi ko barahinga bagusha ubupfu ibishimbo akabemba indagara ko barawurisha buri munsi. Umuyobozi wa groupe y'abarara Noro Wilonja Juma nawe yemeza yuko inkambi ya Rusenda yatumye urwego rw'uburobyi rutera imbere mu Rusenda kuko mbere yuko inkambi yubakwa mu Rusenda hari ibipe by'uburobyi bitarenze 5 ariko kuri ubu hari ibipe by'uburobyi bigera kuri 80 by'abakongomani abarundi ndetse n'iby'impunzi z'abarundi. Verase Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika mu Rusenda Mutara Kivu y'Epfo. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira amakuru avugwa mu gisata ca sport duhereye mu gihugu c'u Burundi aho imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe wahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yaraye imenyekanye. Iyo mirwi ni Messager Ngozi na Flambeau du Centre. Iyo mirwi cyose huriyeko nuko iri mu ishure ryigisha umupira w'amaguru Le Messager ryashinzwe n'umuhisi Nkurunziza. Mugenzi wacu Desire Hatungimana abitugire ku muriri. Igenekerezo rya 2026 za kuno kwezi niho imigwi ya Flambeau du Centre na Messager Ngozi imigwi yose gukira ishuri ry'umupira w'amaguru Messager Ngozi ryashinzwe n'umuhisi Petero Nkurunziza izohurira mu rukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe uwo yahoze arongoye Burundi. Kugira iyo migwi ibishikeko umugwi wa Messager Ngozi wari watsinze umugwi wa Musongati igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa mbere. Mu rukino rugira kabiri iyo migwi mu gisagara cyangwa zikibaranganije igitsindo kimwe ku kindi. Messager Ngozi ibona kurengana. Flambeau du Centre nayo ikaba yarenganye muri izo nkino ikuye muri iryo higanwa umugwi wa Aigle Noir w'imakamba. Umumenyereza wa Aigle Noir Aime Nzohabonayo amenyesha ko batarushijwe mu kibuga ahubwo babuze amahirwe nayo mundi ho umugwi wa Flambeau du Centre takinini wabasumbije. Twasanga urukino twatera gushamo ingufu nyinshi binjiye mu rukino babinjiye n'ingufu nyinshi ore kugira mvuga ngo banazikaraga cyavuga ko ari nibaza ko nkuko mabibonye bitanze cyane guhera mu rukino gushika kumera mugabo twashaka gutsinda nibaza ko no gushima nako twabuze amashansi kuko urabona ko mu guhera urukino gitangura twagerageje kuba pressa iwabo twagere kubafata hafi urukino gose twageze imbere gora nitwashoye kuronka ishaka kwinjira aribyo byari kuduha ingufu nibaza ko nico twabuze chance gusa. Omar Ntakagero amenyereza umugwi wa Flambeau du Centre wo mu ntara ya Gitega wewe arashimira abakinyi b'ukuntu bitanze gushika barose intsinzi zo bashikana mu rukino rwa nyuma. Nibaza ko twaje dukina kurondera kandi intsinzi no munsi kuko urabye abakinyi bitanze gose kuko match yari yoroshe kuko na Aigle Noir yaza ishaka igombo ryo twayitsinze muri match ale
Umva rero natwe twabaye kubuje gukina gose turitanga gushika match irahera turashimira Imana ko twashoboye kurengana. Muri urwo rukino rwa nyuma Oman Ntakagero azotana mu mitwe n'umugwi wa Messager bamaze gukina akatari gake mu higanwa no mu zindi nkino, amenyesha yuko urukino rwa nyuma batarutegura nk'izindi, atagiye gukora ibishoboka vyose kugira barabe ko uno mwaka ico gikombe citiriwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza cotaya mu ntara ya Gitega. Tuzokwitegurira nk'uko ari final, tumaze gukina nabo kabiri muri shampiyona, match ari twarabatsinze, match rero baradutsinda. Nibaza yuko finale ya mari finale tugiye kuyitegura, abakinyi kubabwira ko bateza kwitanga kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma. Mugabo urumva umuntu wese yamaze gukina arondera ashike ku kintu. Nibaza ko ibyo byo bitwara Imana n'ibizi. Mugabo ico nzi nazi yuko abakinyi bazokwitanga uko bashoboye kose kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma. Muri basketball naho umugwi w'urunani uno mwaka utabereye mwiza cyane mu nkino, haba mu higanwa ry'u Burundi canke mu higanwa ry'Ibujumbura, wahinduye abagize uwo mugwi. Mwonyereza Aime akaba ari bagiye kurongora uwo mugwi w'urunani. Uwo mugabo yigeze kuba umunyamabanga mukuru w'umugwi w'urunani imyaka 9 yose. Muri ico gihe mbere umugwi w'urunani ukaba waratwaye ibikombe vy'i Burundi, uratwara n'ibikombe vyo mu karere ka gatanu u Burundi buherereyemwo. Asaba abakunzi b'umugwi kumufata mu mugongo bakitegurira guterura ibikombe byaba ivy'i Burundi eka n'ivyo mu karere. Abakunzi b'urunani tuhamagariye kwitegura, tugiye ku kivi ku buryo dusubira gutwara ibikombe byose bishoboka mu Burundi. W'izuruvugo Richard Patrick akaba ari bagiye gufata mu minwe uwo mugwi ukundwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire kucukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda waje kutubwira ayavugwa mu gisata ca sport mu gihugu cy'u Rwanda. Ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa gatandatu ari nawo wanzirizwa wa nyuma ku makipe 8 ahatanira igikombe cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Ikipe ya Police FC yatsinze Espoir FC ibitego 2-1 ku stade y'Ubugesera. Nyuma y'umukino hakurikiyeho wa Bugesera FC na AS Kigali. AS Kigali yatsinze Bugesera FC igitego 1-0, mu gihe ikipe ya APR FC yanyagiraga Marine FC urungano rw'ibitego 6-0 kuri stade Huye i Butare. Mu gihe hari bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru mu Rwanda bakomeje guhwihwisa ko habayeho makanaki hagati ya APR FC na Marine FC kugira ngo APR FC irushaho kwanikira AS Kigali ku mubare w'ibitego. Umutoza Yves Rwasamanzi wa Marine FC arasobanura intandaro yo gutsindwa nk'abadahari. Twakinnye shampiyona igoye cyane sirtuke twakinaga match taruhuka, twakinnye match ebyiri zishize zari zikomeye cyane kina na Rayon Sport gakukiza AS Kigali, byari ngombwa ko turusa abakinnyi bamwe dusubiramo abakinnyi bashasha, bageze igihe bararuha ariko nta kundi twagomba kubagerageza nabo bagakina koko tundi mukino kwa kabiri nako twari exposure group imwe ikine match zose byatugoye cyane kugira ngo dufate ritme ya match kandi ariko nta kundi no mukino equipe yari yeje kuturusha muri deuxième mi-temps twatsinzwe tugomba gutegura umukino ukurikiyeho. Umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rutsiro FC na Rayon Sport warasubitswe kugeza ubu mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo imikino ihuza amakipe 8 yarahanganiye igikombe cya shampiyona irangire. Ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 16 mu mikino 6 ikaba izigamye ibitego 14. Ikipe ya AS Kigali ni ya kabiri na ifite amanota 16 n'ibitego 10 izigamye. Police FC ikaza ya gatatu n'amanota 8. Ikipe ya kane ni Espoir FC ifite amanota 7. Rayon Sport ni ya gatanu n'amanota 5. Ku mwanya wa gatandatu hari Bugesera FC ifite amanota 4. Marine FC na ifite amanota 4 ikaza ya 7. Ikipe ya 8 ni Rutsiro FC n'amanota 3. Kuri wa kabiri hazarara hamenyekanye ikipe izasimbiza igikombe hagati ya APR FC y'abasirikare b'u Rwanda na AS Kigali mujyi wa Kigali. Mu mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo, Marine FC izahura na Bugesera FC, Rayon Sport ikazakina na Espoir FC. APR FC izahura na Rutsiro FC ku stade Huye, mu gihe AS Kigali izabicakirana na Police FC ku stade Muhanga. Mu mukino